amashu mu bisanzwe arananyaruka no kwera kuko kenshi amashu ngaho Bujumbura benshi ntibamenyereye bayarima nkaha ahagenda yarima mu Kamenge maze gutembera umenga ndumwe kurima amashu kandi umuntu akunda kurima ibintu vyose burya ndetse aya mashu muri periode yo muci ahansanzwe ndanaharimira n'amarengarenga ibi rero ndabikunda cyane ndakunda kurima cyane akunda gukurikirana uburimyi kandi gituma yuko mbandanya n'akazi ka leta isoko iragoye nk'ubu n'iki gihe haba hariho imboga nyinshi amarengarenga haba hariho makubi haba hariho imisoma no kuvuga nk'ubu unya dushoye turonka amahera makeyi cyane kuko duca dusanga umufuko ugurwa hagati y'ibihumbi 10 hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10 urumva ku murimyi uharuye umutaho akoresheje si ibintu vyoroshe kugira umuntu agaruze umutahe arankene n'akanyungu turahura n'ikibazo cyo kurima amashu burya utangira kuyapompa kiri mu mapepiniere mu matuta dukuye mu matuta tukongera tukapompa turateza amase y'inka cyo mwavu w'ikirundi tugakoresha n'umwavu w'ikizungu kora mwa mugambi kakamo twategwa n'umukuru w'igihugu cyo kugwanya ubukene n'inzara musanzwe tuzobigwanirizwa na leta nitwe tuzovyigwaniriza kuvomera nk'ubu mu rushana nta kibazo tugira cyo kuvomera mugabo muci niho dukoresha mu motopompe kuko nk'ubu nk'akarora amazi ndayakura kure ndayakura ku metero hagati y'imetero 300 n'imetero 400 bica binsaba rero ko ngura unya nk'akarora mfise motopompe zibiri no kuvuga ncangura n'imipira ishobora gushikana amazi aho mba ndiko ndarimira ndetse amasho irengarenga nazo zirakenera ifumbire kuko zirajya irya engrais chimique turakoresha mayire cyane cy'umwavu w'ikizungu wera tomati zikoresha uburyo bwinshi cyane uburyo bwinshi dushira mu mapepiniere hama tukaziteragira byose bisaba amase rero nayo aratugora gose kuko tuyakura kure ibene ugasanga ishitse ngaha nko mu bihumbi 100 urumva rero kugira uzorohe nk'amabene ukoresha mu burimyi kuva hari yepfo kugera ngaha haruguru usanga ari ibintu bigoye cyane dukoresha imiti myinshi kandi tuvanga n'imiti tuvanga ubwoko bwinshi urumva bica bisaba uburyo burebure hari gihe rero usanga umuntu umugambi we upfiriye hagati ugapfira hagati swiva nuko yakoresheje uburyo buke iyo haba aya mashira hamwe yohingura amatomati kwizi tomati twirimira ubugenda ati ni mumpe agafashanyo swiva nivyo ndiko ndakora muze murabe kugira mu agafashanyo nzoshobore kubaha ivyamwa bimeze neza ivyimburwa bimeze neza bitunganye neza twebwe mu kwiyumvira kuri mibi sivyo twari ko turigira ku mbuga twari dusanzwe tuzi ibintu byo kurima tomati ariko ikibazo turagira ikibazo iyo umuntu ashorera nk'ubu unya nk'akarorero ashorera mu soko kwa Sione kuri Kotebu no mu izi soko za Kamenge Kinama mugabo urumva n'ibintu umuntu asa nuko bitaba bitunganijwe neza iyo haba hari nk'uruganda musanzwe ruba ruhingura tomati tuba dushoreraho ko hari gihe duhura n'ikibazo mu burimyi tubasha dusanga hajya zogiye kwera umuntu arabuze iyi miti dukoresha nabona ko dukoresha imiti myinshi umuntu abagurana mu ruganda kuko nimba wasavye ingurane muri banki kugira urime nshobora kuza kongera kugurana kugira upompe ivyo warimye ahanini rero twasaba abajejwe nk'uburimyi n'ubworozi basanzwe yuko boza baragendera n'abantu bato bato nka twebwe mu bintu vy'uburimyi bakadufasha kugira twiteze imbere hama
bagategura n'iryo shirahamwe iryo ufasha abantu bari mu bintu vyaho dushorera kugira bahingura aya masosi tomate. Urabona kubera ava hanze tomate twe turazirima burya mu Burundi hari tomate nyinshi.